ko bitekurutse umukenyero ukurikirana ubu urakomeza umwico ufungwe canke wishikane ku gipolisi nanje ndakwabariye. Uzi yuko umugabo wawe bamaze kumwemeza yuko ari je ndiko ndagerageza kugira ngo wicwe. Uhera umusi wejo sinkeneye gusubira kukubona muri runo rugo. Nubwo biruko je kanone ndamuzi nk'intungane rero numva nto mwagiriza ikosa ringana nk'uko. Maya yaje kirazira kwerekana amenyo ebushpa tumaze tinduwe sokwe soma icyo utazi naguhaye magaze Eric Tayer. Oho, icyo nawe ushobora kuba utakizi. Wowe ufise atelier de couture, woba wikorera ku giti cawe cyangwa ukorera mu makoperative. Kaze muri magasin Eric Tayer, uzohasanga ivyankenerwa vyose bizogufasha mu mwuga wawe. Muri magasin Eric Tayer, uzohasanga amamashini y'ubwoko bwinshi, machine à cornerie, machine à broderie, machine à serfilage baby lock, machine à serfilage simple, machine à zigzag, machine butterfly, machine singer, machine papillon, machine à boutonner, hari n'amapiyesi doshaje y'izo mashini zose ndetse n'ibindi bikoresho byose umutayera akenera. Woba wifuza kurangura cyangwa kugura igikoresho kimwe muri ivyo twavutse? Nyarukira muri magasin Eric Tayer wicagura igikoresho wifuza. Magasin Eric Tayer iri mu gisagara ca Gitega, neza na neza harabana na hompo yo ku Ngoma, kwibarabara rikatira mu ishatanya hampande y'umusigiti w'Abarabu. Ukaba wifuza kugira ico ubaza? Hamagara kuri nimero 79 193 329. Magasin Eric Tayer irahari ku bwanyu.